Let me love you like I do. Touch you like I do. Ain't nobody fucking up your mood. Want me to come and back to you. We don't get it chakubabaje. Mutima, you know I'm on my way. Sindi kumvicha tumangure kura. Just coming back to you. Back to you. Just coming back to you. Biriko ku yindi poem idasanzwe nina December Darabit hamwe na manager wanyu DJ Ambitious umeheruka mu gihugu mu rugendo shuri gukora ibikorwa bidasanzwe gukora n'umuproducteur nka Ozidikos kuba tabuzi mu producteur yakoze indirimbo yitwa Kurosa Dumebi Koni voilà ego bro bajya bajama ntibaba bazimbutse bajya bajama bafise n'umwanya mutoya vyageze gute urumva it was a crazy experience crazy twamaranye iminsi 3 muri studio umva twakoze indirimbo 3 umva imwe ni rya mbere nari nkoze gucyo wonye ubuzima bwanje ukora indirimbo imwe ku munsi imwe rana timara ko nk'amezi nk'iki imwe gawe yari pam ama beats recordinga utahana demo indirimbo irasose ewala ndabona yuko mu minsi ngahe gusa tugeze ku munsi wa gatandatu igeze ku maviews 110 kandi ari audio gusa nirihe banga yiri kurikiranwa ryanyu Ofisi imirimo ugomba kurangurira Bujumbura ukeneye ahantu uba heza kandi hatekanye. Ofisi ubugeni uri kurategura ukeneye yuko uzokwakira abantu nk'uko umenga uri wawe. Sayangana Maison de Passage yacihageze. Maison de Passage Sayangana iri mu Carama kuri Avenue Giheta nimero 10 ku metero 15 uvuye ku gipankarte. Mufise icyo mubaza murashobora gutwakura kuri 69 29 66 68 canke kuri 79 39 94 66 canke naho kuri 68 45 10 92 Maison de Passage Sayangana urara neza ukarota neza. Hello boys and girls, inizira komeze neza kwa kundi ahandi ndakubwira ko ari juste gale cadre for more cycle black man shody black biolo camera mwitu musaza ndaburati n'umukubito n'umumomoro n'umutaturo n'umushishiro n'umusaturo n'ayandi menshi ndagurati making sure yuko wamaze gusubscribing hariya comment yanyu yabizidukebura nizitwubaka ziratwubaka cyane ndagura ko vyamaze kuzana ini poem idasanzwe ndi kumwe n'aba future legend niba tutaza kuba abamaso ndabona ko abalarije bizogera neza cyane mwite December uri nawe yitwa Dollar Beat idolari y'amabit ndabarahiye ukaburi kumona Babylon mubwira ati Babylon hoshi ukabukuna Rastaman mubwira ati Take 5 Queen poem idasanzwe ndabwira ati mbere to the left to the right iburyo cyangwa ibubamfu ushaka bro hey hose arashika ngo tushe meme na Rome nuko yene bije Queen poem idasanzwe ndamuna muse cyane bamwita December Queen poem idasanzwe nizira kumeze bien December dore mu mwaka wese l'année passée vraiment ego nani wari nkumbuye none ntayandikira umva ndakubwira ikintu kimwe umpamagara ari ibiganiro oya je naheruka muri Ukraine kandi hari urumva ijya zone ni muri zone rouge sino guma telefone abagenzi Pasika nziza bro oya nico nagomba mpere aya reka rero ndababwira ati umwaka mushasha na Pasika nziza cyane bro yatwese jemba ndakuramo ho gakano we ndakakubwiye ubu tuyigire fast bro Queen poem idasanzwe nuko umwaka heza amezane utanguye nike kintu wishimira December ko tuba turiho honyene tuba turi ngaha umva dukora ego umva ibintu bisohoka ego vibes after vibes Queen poem idasanzwe amezane nko producteur hari cyo wishimira mu muziki wa no muziki w'Uburundi muri rusange cyane evolution ikiraba natwe nk'abartiste turiko turakura bagenzi bacu bariko barakura bagumasora ibintu evolution irahari kandi turashimira Imana achievement irenze bro hallelujah cyane kira mugenza wati yasagira neza nuko ikibazo cya mbere mwatubwiye aya mezane imbere ko tuyashikira twarukana mu kwezi kwa 11 ku mwaka kwezi tubwire aya mezi mwinyegeje aya mezi tutabona ibikorwa vyanyu ikibazo cya mbere amezi naratanguye
niki kintu mwishimira mwaranguye muri ana mezi ane y'uno mwaka ya mbere n'umwaka sinzi ko nohera cyangwa je kuri jewe vraiment umwaka watanguye neza twaragize mbere yuko tuja kwinyegeza uko bivuga twaragize show urumva twaragize show mwihema bivuge yego mwihema tampete urumva twagize neza urumva turashima uko byagenze twaragiye n'umwaka ugitangura twaragiye mu Rwanda gukorana na Zedikos none urumva legendary producer yego yakoreye abantu benshi cyane Barima Oxlade abantu benshi cyane bro producer barazina ibandanya yari babandusha n'ababwira en tout cas ikintu cyambere twashimye ndibaza nuko abantu Imana yaduhuje mu amezi n'ibikorwa twashoboye kurangura cari ikintu vraiment kidasanzwe ke kandi mugiye kubona vuba birakaze vuga bakane bavyumva biriko biza kuri ndi point bidasanzwe twarabonye show ibereye mu ihema kabisa uhuye n'abaririmbyi benshi harimo abari bavuye mu bihugu bitandukanye tubwire irya show ni experience wakuye mu rya concert muri irya show nakuye experience vraiment yo kumenya n'abandi yo gukorana n'abandi kubera hari ibintu bitari ko biragenda neza gusa n'umwanya muke twari dufise turashobora kubihagurutsa biragenda urumva ico ndagishimira Imana cyane hamwe na ego n'ama contact urahuruna n'abantu abafana bashasha ego n'abandi ba star ego byari bimeze neza bro yari nka stage performance yawe idashika ni ya gatanu yari ya kabiri ego yari stage performance yawe igira kabiri tubwire hari tandukaniro wabonye n'izindi stage wari umaze kudugako ego haraje audience yindi tutari twiteguye urumva ubu kuna ikara translating les enfants nyene urumva gusa ni ya vibe nyene byari byoshe bro turacari ngaho nyene Darabit urako kukibo mu journalist urabaye turacari ngaho nyene tubwire performance yiwe ya kabiri agize kuva tangura byarabohereye umujama kumushira ku murongo na cyane ko muri bajya waririmbyi niwe twavuga ko afise indirimbo nkeya cyane naho ziri hit sha ambitious ntiyaguma mubwira ati ufriza rinda birakunda en fait niko urako kantu ko kumva nyene cyo wiyegereza mikuku niko urako kantu yuko nyene wumva ati ibintu biraza kuba complicated ariko ujya performance yerekanye ko yashoboye kubirengera niki kintu yakoze mutari mwiteze ko yokora kuri stage sha byose twari tubyiteza ahubwo je ko kandi ndabyiteze ko twika bwa yaduhaye vraiment jama ko nari ndabishaka vraiment byari bikwiye ikintu cyantangaje nabajama mwahure kuri ya stage kwesa ndi muhira urazi kiyagiye magaranje ntiharameze neza baranelefona ati juste gaere telefona 911 urgence kabisa kizimya moto muyizane harayi eri baragusa byari byoshe cyane kubona mic ayihura umva ku telefone gusa umva jaza guperforminga EV urumva EV yo muri Nigeria yego urumva yaduhaye show na wene umva narabanjije genre muri gukurikirana amashow urumva byari byoshe cyane abadahari barazi kwandika muri comment mwararyohewe mutubwire bro mu performance maze kugira harimo na performance ya mbere wakoreye mu Burundi wakoreye kuri Water Beach Queen Poem idasanzwe umwe mu wakoranye Constantine ntakiri muzima kabisa tumubwira ati ega maestro arumvana nkabo usanga ariko aravyumva naho tuvuga mu Kirundi turacari ngaho nyene hari ikintu vyakwigishije urufu rw'umuntu afiriye sur le champ de bataille sur le champ de bataille afire kuri stage en fait je mbona umengo ari umunsi wawe abari umunsi wawe gusa ahantu hose wotsitara gusa gikuru nyene no kugumana umutima ego nike kintu mutazopfa mwibagiye kuri Constantine kandi mwaravuganye amaslang slang yavuga amajambo menshi wenda kandi muri ku kazi yari ku kazi vraiment abona yuko cyane akava kuri stage atangura gukora ntigeze ateba ati bijya abandi ati ukuntu akavaho ahejeje kwa edit ama video agaca afagira amafoto wabona ati yari investition abona ko ari umuntu afata ibintu byose yakoye cyane vraiment isigura ko atamwanya wo gutakaza yabafise nta mwanya wo gutakaza vraiment yigeze agira vraiment yari drato vraiment stage editing amafoto
yeah cyane na legacy antwe yasize ni ya bomb ko abantu twamubonye yari amazing bro yeah bisigura ko heritage yabasigiye ari gukora cyane witange cyane bro yari exemple ku bantu benshi cyane abajene nkatwe tukiduga muri milieu etike yiwe vraiment yaradufashije kubona ikikonta muri bino bintu biriko biza kwina impoem idasanzwe muriko murakora cyane ku ndirimbo zizashikana 10 turabona yuko muriko murakora indirimbo shasha yitwa Back to You puriki Back to You inspiration yavuye Back to You Back to You wabibwira Back to You fait je ntangura kwandika ngo indirimbo si ntaba ari ikintu cyabaye personnellement cyane iki urumva hari ikintu twinshi tunyanspira gusa iyo day ndibuka twari kumwe na Darabid muri studio ariko arakora ijya beat hama rero urumva ngenda nandika buke girl like your style urumva dratobi umubwira nuko nyine ibintu bigenda biraza sikuvuga ngo abari ikintu kimwe gusa kandi waramubwiye tubwire vyacu uko nyene cyangwa hari akantu yibagiye sha niwe yandika aho niyo bizo ariko vraiment ico nabonye nuko SP vraiment ahubwo nanje nambwira mutavyavuye kwera ko direct ukuntu yumvise bita ati girl like your style ati mutamu what's up girl like your style ubunye ifo kuba amplacer neza kwabwira ati girl I like your style got me my feeling got me crazy for another weekend ntugire ubwoba siniteza abandi urumva ukamurasira ntugire ubwoba ntugire ubwoba siniteza abandi urabizi ivyo player nabiciye amazi you give me the green light see you me night ubukoga k'amafuti parika hirya Suzana nkunda bakunyumvire munda gatira amaniga bakubwira ivyo utumva gege cyasha muraga cascade bakubwira ivyo utumva Franzanye gira bweza ati kabaye hahiye indirimbo iraje kwini poem idasanzwe Back to You tubwire we nka producer muri ko murayikura muri mood imeze gute bro sha ubundi bwa mbere byaje biri wovuga nti hakujyaye muri ko murakora nk'ubusanzwe nyene kavuga ati reka tugerageza akantu kwi beat aragira aga freestyle gato twarabanje turayireka aciye tayikora ko irasubira garuka agenda arayuzuza uko nyene natwe turagira ahantu turavuga ati reka tufinalize beat tuvyuzaye nyene gushaka n'agatour final mugajya projet yari mu ndirimbo zanyu urabona ko ibintu muvanga vy'amanote maremare ibintu vyo kuvanga ibintu birenze biturura umutwe kubera iki mudakunda kuvanganya manote menshi cyane birafite icyo bifasha umuziki en fait biterwa n'igikenewe hari igihe kubishiramwe yego vyogiye ariko niwe bikenewe dushiramo juste ibikenewe ikintu nyene gufitingisha igikenewe mwako kanya igikenewe mwako kanya vraiment kandi urana ko byatwitse nyene kwe tourist let's go utira ku bwanyu ibirungo byinshi byishinge iyo utamenye kubivanga neza vraiment aho ugira byinshi bigapfa ugira ibikwiye bikaba umuti mwino ndirimbo kongsi sana ivyo twasavye abantu dufise amavuga makene twaravyumvise vyarakunze cyatubona urashizemo akarundi kwe na Suzana kubundanye kumpora ubusa niya indirimbo ntarashamikiro oya urumva uyu wagashizemo vraiment ngo parika hiya fete nuko zigenda ziranasohoka zitevye gusa izonye mba narazikoze na kera iyo nyina nayikoze na mbere yagumako yari muri 2021 haci imyaka 2 urumva yari mu minsi ya mbere tukinahura na Darabid tugitangura gukorana muri iyo studio ya Kakel turashira muri Rox iziraza neza urabona twatwiri janvierize neza ama rero nuko nyene bitangura biraza Back to You rero nariko ndavyiyumvira haje kijya kibazo wambajije Back to You ndaguhaye story yayo neza Back to You umva n'umuhungu karabwira umukobwa ati ibi bintu byose mbona bigushuka bikubesha I'm coming back to you urumva jewe nagiye mu byanje nawe wagiye mu byawe but abakobwa bamufutifuti na Paris hirya yego urabibona yego ke so tukavance ubundi
wewe wayifashe gute nanje ndakubaza Jewe, wayifashe gute je nayifashe kubivuza wayumbi urabona aratubesha wowe ndi wayifashe mu majambo yawe oya je warashaka nta n'amajambo ngicumviriza ubu numviriza amabulete yo biriko biza kuri point bidasanzwe ni indirimbo numva imeze neza cyane irimo utujambo twiza cyane ego hari umudadara wa fapasa yumviriye cyambwira ngo rega mwansizirije ubwenge ni nowe mubasohoye nje ndimwo nizo mukuzani ashaho nawe atuzanye vraiment Queen point idasanzwe indirimbo irasose ewala ndabona yuko mu minsi ngahe gusa tugeze ku munsi wa gatandatu igeze ku maviews 110 kandi ari audio gusa nirihe banga yirikurikiranwa ryanyu sha umva abafana bose mudukurikira turabashimiye ibi bintu ntibibaho audio ane vyabayeho audio baduhaye surprise muri group chat tuguma urumva turungika ama screenshot ibi bintu by'ibisazi gusa ahubwo asante sana vraiment mwarakoze cyane kandi mwandaye musharinga biranaduha ingufu cyane umva zo kubinyarutse n'ibindi ntimuzosubira kurindira vraiment 4 mois never ubunye ndiko turabi nonosora neza indirimbo nyinshi urabona ko haca amezi menshi indirimbo zitariko zirasohoka urabona nk'ubu hari haciye amezi arenga 4 mutarasohora izindi hari haciye amezi 9 izindi urabona ko ari haca interval nini kugira indirimbo isohoke cyane benshi bakavuga bati byo babiva kuki ko twebwe abafana twama twiteguye kumva bishasha vyanyu en fait ni cakindi nyene ni cakindi cakarite kigaruka aho urashinga ikintu ngo gisohoke kimeze fo ugira ama step amwe atarakenewe wari gushobora kuyanticipa wo tumubanza ukabikemura neza hanyuma ikintu gisohoke gifise inzira nyene nziza kandi rero yuko mugiye kutunyoteza gushika bibonera none kimwe gisohotse kitwereka inzira y'ikindi kwera urumva bigenda birihuta indirimbo urafise gumako urafise finesse urafise ni sauce back to you nike kintu fatira kugira wandika indirimbo nike kintu fatirako akenshi usanga ari current mood nyene ukuntu feeling ako kanya ego canke ari nk'ikintu nk'indirimbo yanyansipiye nk'ikindi kintu vraiment tukavuga ati tugerageze tugire nkaka iki abari tuntu twinshi vraiment nivyo gusa hari ama inspiration uronka ugasanga rimwe na rimwe yajuko nyene ku yindi poemu ukavuga ati izi kabisa ndabona naho vyari vy'ibintu abantu batovyumviriza birashika cyane birashika mukora ikintu kiri grandiose oya byose birakeneye urakora ibi ukavuga ati ifo yuko nabandi bakumva bakidentifya no ku bintu kubera ntiwoga umuvuga ivyawe gusa uvuga intivyo ifo ko nabantu bakumva bakidentifya n'ivyo uravuga ego biriko biza kwindi poem idasanzwe umaze gukora n'abaririmbyi benshi cyane ariko urabona ko ubu dara beat idolari y'amabiti riko rikora cyane na December nike kintu umaze kubona December atandukanye n'abandi baririmbyi December babwire ndashaka kubyumva nanje navyarambwira urumva navyarambwira turatubyumvise twese ijambe uburyo azi kwidentifya wakoze nka beat uvuga ati ifise feelings yinye uburyo bashaka kwiropera agaca yiconnectako kandi mu kuyiconnectako agatanga message neza kaya nawe warabyumvise nko kuri back to you kwavuze ati bisa amajambo meza igiziki nk'itrain arazi kwisynchroniza nayo kandi n'ikindi Jean tumaze gukora ari mu maze kubona ibintu vyihuta ari mu mbere dukora ibintu vyihuta faster vraiment session abari ta gushika yene inspiration heads birihuta cyane kindi naco yihuta kandi indirimbo yawe bayikoze 2020 cyari udutevya tubwire tubimenye shanje nafise responsabilité zanje ariko en fait icyo novuga ku ndirimbo guteba hari n'ukuntu nyene ukiri mushasha mu bintu uri kuriga ibintu byinshi kandi mu kanya gatoya ntiwabimenye byose urumva ariko nyene dufata n'umwanya wo kwiga utuntu kuvuga ati yinye twayisohora mu mwanya umeze gutya yinye ariko yari yaduteveje bafita guheza kubera project twari twaranayibutse ibaze umva nk'ibintu byose turaciga ndakubwiye je numva numva umenga hari n'ibindi bibazo nciye numva ntarababaza nibihe bintu byabagoye mu ino ndirimbo nk'ico icambe ni nk'iyo projet uko yabuze kweri warabuze projet ino ndirimbo twari twabuze projet à la base
erezma nuko twari twasevinze amavoko ya December tuca tubandaniza ariko ako kantu kari tudisturbinze gato umva warakoze projet usaba kuyimakinga gushasha kwigivinga feelings imwe nk'iyo wari wagize mbere ni ikintu kigoye cyane kandi atari bari muri leta zimwe za mine yeah ico kiba kibaye uko nyene Queen poem vyamaze komera Biriko biza Queen poem idasanzwe ndakubwira ko vyamaze kuzana indi poem idasanzwe uratubwiye ko ari yo challenge mwahuye nayo ntizo gusa muramura nazo cyane canke naho hari ibindi bintu tutahora tumunya twebwe abumviriza umuziki bibera muri studio ugasanga birabaruhisha kabisa abantu baba bakwiye kubatahura en fait ni bya bindi nyene uri kwarondera qualité utegerezwa guhura nizo challenge nyene kugira ngo wisipase nyene urumva hari gihe nka example novuga ni nkizi igihe nyene nkuko bivuga usanga mwashizemo ikirungo cinshi mugategerezwa kigabanya najya twaragabanije ibirungo byinshi twaragabanije ibirungo ndirimbo yari iremereye urumva turasubira turayumva hashize nk'amezi turavuga ati kanye tugakuremwo ahubwo tugumize gutya urumva ahubwo twashizemo chorus ariko chorus tuyikuremwo nk'una chorus irimwo umva cagira ka beat kabanza karuhuka verse ya kabiri ni naco nagoma shikiye ni indirimbo yasohotse ubona ata chorus irimo nta gitero kirimo mu Burundi bavyita igitero mu Kirundi igitera para cy'abasirikare ni gitero indirimbo nta gitero ifise kubera gukora indirimbo itagira igitero kugire iroroshe cyane abanayibona ku barapere abandi bagira bya bintu byanje vya kera chapi chopi hip hop urumva hajyanye twaragerageje ibintu byinshi niho akunda kubwira ati harazi ibintu byinshi twaragerageje ibintu byinshi turashama amakora turayakuramwo hama rero ni hahandi uri kurayumva nawe nyine ubwawe wumva umenga iyi chorus nanje sindiko ndayiririmba ninde ujyazoyiririmba niba nje nteko ndayiyumvamo umva turakuramwo ego gusa na hajya projet yari yaheze umva twakoreye kuri fishi imwe twashobora guhindura ibintu byinshi urumva tuca twifokaliza kuri kajya gaparti ka nyuma niko katari karimo no beatmaker uri umuproducteur ukabona mu beatmaker biraboroheranira kuvanga ivyimviro vyanyu cyangwa umavuga ati c'est moi qui suis le chef muri ko murakora sinibaza ngo nta by'umuchef azamo ufise ide za bien ikimasha nico dugendera ko nta ivyo ntibijamo giserva projet nico kiba kiriye murakomeye Rasta take five. Jewe naramuhaye imishatsi ayishira ku mutwe urumva savale. Urumva projet zizora zinyaruka une fois les 2 mois zoguma baha mugabo hariho no kumenya identité de l'artiste akimenya kamu umwanya nta upfa kubaka fondation y'inzu urarondera isima bizogenda neza bizabinyaruka faster biriko biza kugida poem idasanzwe iyi ni poem manaje yabivuze nako nababaza ati rero birakunda yuko muhanahana ivyumviro vyoroshe cyane en fait uraraba igiserva projet ico dukora igituma projet yegera imbere urumva gitanga feeling gitanga vibe kugira mukorana urumva hategezwa ko iyo trust kenshi na kenshi turabona n'ivyo murafise amahera ariko nimwabana mukora umuziki uzoronka amahera menshi cyane iyo abantu batararonka amahera ntibaronka ivyo bafa ariko amahera abonetse abantu baca batangura ugasanga habaye inzankano utari witeze mukirondera ayo mafaranga ko zohaba mwe mwiteguriye gute nimwaje muri vya biteramo na caca muri ko mukora umuziki musique commerciale ubona ko na caca abantu bo bakure cyane mbona ndaba uri kuraragwa muri chart zo muri Nigeria na hehe abari umuziki ujabuka cyane uja mu bihugu vyinshi cyane mwe mwiteguriye gute kugwana n'ugo rugamba yuko abantu baronse amafaranga mwe mubandanya ku ntego mwihaye icambere na mbere nyene ni kwibutsa n'undi promesse yamufise before iko ya maherazi ko nabandi baba bayifise gusa je kuri je ndibaza yuko umuntu bitewe n'ivyo twaciyemo n'ukuntu turiko twese tugenda turapusanya tuvuga ati dushikane twese ngaha ndibaza si kwera ayo mahera aciye aboneka ari tweko turarondera à la base yuko yoca aza kuraho deja fondation y'ico kintu kwera niko vyumva wowe wavyumvise oya ndiko mbaza nawe ko ariko vyumva je kunda vyumva rero kunda vyumva ibintu by'amatura amaze kubona amatimu menshi yasambuka kubera ibintu by'amahera urumva ni ibintu bishika nitwo vyirengagiza
urumva gusa jewe it comes down to uko kamere yawe urumva ko musanzwe mubana rega turagirana n'ibibazo byinshi ntugire ngo turagirana n'ibibazo byinshi gusa ntuzokwigira wumvise ngo byagenze gutya kubera turazi urumva kubihandolinga hagati yacu turazi urumva nico camahera kizoza kandi tuzomenya kigira muracitegure turacitegure nkuko ibindi byose biza kandi tutavyiteguriye ariko ico mwaraciteguriye ibindi biza mutavyiteguriye ariko ico mwaraciteguriye no kuvuga ati uramenya uzomenya ukuntu mudiringa naco bitewe n'ukuntu mubanye yo muri team antuka yifigirira hari ubuzima uhora uvuga ati jewe ninabushikira jewe vraiment hamwe nogira success nkagira réussite ariko nifuza ko twohinduka je no kuwumbonye cyangwa mu mibereho yanje hamwe yo kashi tuvuga yoshika mu mibereho yanje jewe nyene noca manza kubakisha inzu nk'iyi urayibona iyi nyene ya Mutama iyi nyene Mutama yibase afise imyaka 70 wogo mubibake ja iyi nyene ndaga piscine nkuko nyene gusa je kincambere from kincambere ufite nibaze yuko je kuntu ndabibona mbona umengo ntiwomererwa neza abandi ku ruhande baba batameze neza nico cambere mbona je baza rero ico nshoboye alentour yanje kugira bamere neza nico no shama inguvu cyane yego yivuze ko ubuvuze iki dazi gufasha abavyeyi abakuzine iki umva famille abafana baraba niba hari n'umugenzi wawe afite business ubona ati yinye ndashobora kuyikorera akantu gahego ugashiramwo Darabit wewe nawe uzoshugira kwifata neza kamera peace of mind peace of mind ego bro after kwifata neza kuko nawe nzoca ndondera uburyo comfort je nzonshitseho nzoshobora kwiprovidinga kote yanje nyene nkuko yarabivuze December kwera biriko biza ku yindi point idasanzwe nina December Darabit hamwe na manager wanyu DJ Ambitious umeheruka mu gihugu mu rugendo shuri gukora ibikorwa bidasanzwe gukora n'umuproducteur nka Ozidikos bamuhe kubatamuzi n'umuproducteur yakoze indirimbo yitwa Kurosa Dumebi Koni voilà urumva ego bro bajya bajama ntibaba bazimbutse bajya bajama bafise n'umwanya mutoya bajya bajama bafise n'amazina akomeye cyane vyagenze gute kwanza kugira muyumvire muve ngaha mu Burundi murengane JG producer uramuzi JG producer uramuzi ntawenzi bro Juste Gaere reka yo urumva Bwira zo kwa masempo wewe. Zugwase. Ahubwo uzontera izina manje. Nambwa ke munyana. Warunyisha. JG. Bravo kararenze. Kwindi point. Anza nkitukoye mu. Ufana ku JG. Mu kandi kandi. Ndagusigiramo agatage mu kanya. Vyageze gute? Urumva. It was a crazy experience. Crazy. Urumva twaragiye mu Rwanda turahura. Urumva. Hajya ntimuvuga ikirundi sokorora bya byongereza byose mu ishuri ego umva hama twamaranye iminsi 3 muri studio umva twakoze indirimbo 3 umva imwe ni rya mbere nari nkoze gucyo wonye ubuzima bwanje ukora indirimbo imwe ku munsi imwe rana timara ko nk'amezi nk'iki gusa imwe gawo yari pam ama beats recordinga utahana demo govra mwabikorera aho nyene studio ke mugashika nko mu gitondo mugaca mutangura mukagira session mukahitamwo beat mugatangura kuyandikirako hanyuma akana yarojisha ku mugora mugataha mutaye nyene nk'ikintu giheze bacama nibicara barakora ahantu ugera ugaca uvuga ati hari ahantu ari kure cyane urabona yuko easily ashaka gukora nk'ingoma 3 ku munsi vraiment babakora byasiriye nyene uvuga ati uyu muntu ubuzima bwe ni ibinyene natwe n'umuka ariko hari ahantu utarakora nkuko kandi nawe ucubona ico bisaba kugira gere aho ari karagera amasacrifice bagira kakugira we nawe n'ubuzima bagira daily abari ibintu birenze vraiment nkuko waruvuze urugendo shuri vraiment tubwire urabonye warumenye indirimbo yikora mu isomeye nimwe cyangwa mu mezi babwira tuta ugize recordings urumva nawe urumva abufatiyeho kuri opportunité abari opportunité
jewe nari muri paradis urumva nahora ngerageza gukara ugasanga ntushaka urumva ugashaka umwana atore ritme ugasanga bamushize kuri tere y'abakuze umva Cour des grands. akagororoka yewe narumiwe uti waguma wama aracaguma yama cyane ariko akenshi siyo yabari wasanga yagiye kubategurira ibintu vyabo urumva kubera niwe yadufasha charge akabaraba ko bameze neza urumva yego twese ko tumeze neza kwera urumva yari karagwana nawe ntibyamworohere nawe mugabo nari mfise confiance yuko biza kugenda neza uravyumva yego biza kugenda neza abarundi ntibakeneye byinshi bakeneye opportunité gusa vraiment so na opportunité wobaha hewe Imana ihezagirwa aho amen biriko biza ku yindi poem idasanzwe biriko biza ku yindi poem ndabisubiyemo mumaze gukorana na producteur benshi mwara mukorana na Darabit gusa tubwire hari difference wabonye hari apare cyo gukora cyane itandukanye n'abandi bahinyanyuzo bari umaze gukorana nabo icyo nabonye umego kiratandukanye natwe nuko bobo barafise imyaka myinshi ya experience yo kuvuga ati marché international yarababonye mbere yacu urumva yarababonye hari harabaye ba Fela Kuti bande bose abantu baba legend muri Nigeria urumva batumye nabo bariko barabikora uno munsi bariko babikora nyene neza nkuko bariko barabikora so natwe ntitwigeze tugiranye n'abantu benshi cyane umva harabaye bakaja nini bande bose ba chancho baja kuri izo niveau ku buryo natwe batangura gupenga attention kuri twebwe urumva so Jicho mbona ni ico imyaka experience barantahuye ni radio kunikora urumva barazi ku advertisinga ufite ni nama equation menshi ugenda uraraba ngaha nyintu tunabuze urumva ngahanyu hari abantu nyene batafise na internet iki urumva hajyanye ama views umva umunsi umwe arakubita 1 million views urumva so hari ibintu byinshi natwe biterwa na development gusa navyo ne bizoza urumve nivyo tu Dala uramubonye baje abantu musengo ari gusanga atazi na piano mugabo ujyararenze yarazi ibintu ahubwo ikintu cyaje gitangaje ni uburyo kwiadapta kwiwe ku bintu kwera akavuga ati ngahanye umu artiste uburyo honyene aza no ku artiste yateguye ibintu avuga ati uyu mutipe n'umupro yateguye ibintu vyiwe neza akaza gushira ngaho kandi avuga ati nze kumwereka ikintu byiza ndazire uhitemwo ikintu ngahanye ugahitamo ikintu gukora ritme mugira ko wenye n'ubujya kugira ati we iki ni ca kirungo cinshi ko twege urumva turagishiramo nkaja kugira kandi yarakira n'amayide ati iki ni kirungo cinshi ngaha maybe kabona urabona neza yuko azi ati tugiye gukora indirimbo ni kweri ntamba duhisemo ko dukora ikinyi ibi ntitubigire kiniki muri make ari on time kweri brain really develop bro kubiza kwindi poem dasanzwe nagacabona ga producer kifitiye studio home studio muhira n'ubusoni waramubwiye kuri producteur nawe watege we must be seen Masias ati ndi ngaha umvishije producer wawe bavuze gute yashimye mugabo Jenny wone wowe uri kuri dutako wese kumwumvisha cyo kibazo gusaba kuvuga ati wumvise amaze gukumvisha ivyiwe kaguhaye makofi ati ati ego bro kirigite mugari bien kwere byagenze byaheze neza bro ariko yarakubwiye ati petit keep it up numva yoza kanci ntege yarakubwiye ati keep it up kweri ukanamwumvisha kumaza ati none je muyibi wumva habuze mwiki akagufasha bro twagize aka discussion keza bro experience imisi 3 nafisi ikizovyarira umuziki w'u Burundi tuvyizere bro en tout cas guaranteed kizohindura ibintu byinshi umva sije mbonye turazisohoye muratubwiye ico muvyumva ko urumva rega niho tumenyana turonse feedback niho tumenya n'ikintu abantu bakeneye urumva tukabivanga n'ivyacu biga creating ikintu kimeze neza bro mwandike muri commentaire ndabasaba urumva ego vraiment kutubwira ego fuga JJ Mr. Producer JJ chabab double J
Ujya urumva oya. Ariko dukwita amapiano nawe bro. Duhe. Kulu kututu. The freestyle dukwita behind the scene ifu kuzibahana bone bakakumva. Netwo uvyiga. Oya ibintu tuzara tugira kuri kamera ngo basabye mu bireke. Oya. JG nawe muzi nawe murabona. Urumva. Biriko biza kuyindi poem idasanzwe mutanteza abantu. Biriko biza kuyindi poem idasanzwe. Nuko muriko murakora kuyindi poem idasanzwe. Experience iminsi 3 muravuze ko ari cyo izovyara kuno muziki w'u Burundi. Muriko musora indirimbo mu gihe tubona kenshi izi ndirimbo izi chanson commercial nk'izi kenshi zisohokana ama clip ariko mwe mwafashe ndayite nka risk kuko clip nayo irongereza inguvu nyinshi cyane. Kweri kuvuga muti inyuma y'amezi 4 turaswe audio mwaruka kuduhereza ikintu kiri visuel. Kebwe urumva turicara kandi nuyungira bituma oya urumva mbwire muneza abantu urabona urumva hariyo urumva turicara tukavugana urumva twasanze audio ari cyo kintu gikwiriye kuri iyi project kandi hari n'ukuntu tumenyereye gusohora indirimbo ari ama video gusa ama video ifako nabo baza ku ma platform bakatubona ku ma platform Apple Music bakaza kuri YouTube Music urumva tari just ama clip gusa umva niyo culture yo kumva ati umva no muziki gumara muziki niyo batari clip niyo tubari urumva artiste nyine ubwiyo nyine kandi hajya ngo ntaho ngo bavuga ngo yakoze clip hajya ngo ira clip beho habanza audio n'ubundi kwe izi compliment cyane ubwira manager ntasohora uburyo bwiye niba uri kura savinga bitubwire ama clip azokwanshena nta bwoba reka banza baho umuziki yaza ko dramatic afite indirimbo nyinshi ntimuzibagire abantu bafite indirimbo nyinshi nimuzumve ngo ni quality zitegezo gusohoka na video hariho izirusha ngaho zigomba zize murakoze cyane biriko biza kwini poem idasanzwe manager ataza umuco ndakunda ingena cakerebuka kabisa fast biramaze gushika kwivura kuzosora indirimbo y'ikirundi gusa azifise zirahari bose no kuri vlog zirahari nuko nyene twe tuko turarondera ukuntu twidiversifya urumva ikintu cyose n'umwanya wacu bro yego zirahari kandi ewan home muzosara bro mufise umugambi wo kudusarisha ngo uransasa oya reka oya nubahe menga turi muri hangout nivyoroshe sasa rero ndirimbo zo mu Kirundi zirahari vraiment ntimugire ubwoba zirahari kandi irazi ikintu kiryoje vraiment muzogerwa cyane vraiment Dala beat Frambu beat December umukubito diversifié mugabo pour l'instant urabona nk'ubu tuje nko kuri terrain siko ugasanga hariho Cristiano ntucuba Cristiano nawe uravyumva reka abo bagira ibintu biri different kugira nabo bi diversifier n'abandi bantu babamenye ko nibo babamenye bakora indirimbo nk'iza dramatic good umuntu wese agira indirimbo ziri different twese turi champ de bataille turi kuri champ de bataille reka zoza avuze ijambo rikomeye cyane fyamaze komera Biano kamera n'umusasa navuye kore Juste Gael Londo Mike only MIC Queen poem dasanzwe yuri umukubito no mushuru nabura ko obura making sure yuko umaze gusubscribing kindi kibazo gikurikira tumira amata amatubandanye freestyle acapella acapella ndaguhe du let's go Hey girl, I like your style, got me in my feelings. Got me crazy for another weekend. Nugiruko basiniteza abandi. Urabizi vy'ubu player nabici amazi. You give me the green light. See you and me night. Ukoka kama futi party kahirya. Suzana nkunda pakunyumvire munda. Katira maniga bakubwira ivyo utumva. Let me love you like I do. Touch you like I do. Ain't nobody fucking up your mood. Want me to coming back to you. We don't get it chakubabaje. Mutima, you know I'm on my way. Sindi kumbi chatu mangure kura. Just coming back to you. Back to you. Just coming back to you. Back to you. Inzira nziza uyicamo kabiri twongera kandi wangu. Let's go.
bandanya bandanya mukobwa urangira urushe navanze kakanwa na kakagwa mfise time tonight paka uce baby bandanya bandanya mukobwa urangira urushe navanze kakanwa na kakagwa mfise time tonight paka afise time Let's go. nizera ko ufise time yo kukwiheza iki kiganiro kuko vyamaze kumera vyamaze kuza nini poem idasanzwe nta uzobisanga atarahanyene turi muri quartier taguzwe na ki turi kiriri kuyini poem idasanzwe urazi ko wambwiye ngo je ngunda amakartier yose atanguzwe na ki ukuyemo kinama utavuga atari kuva kinama muduhora iki twabanya kinama ndabaza tera amakartier naye ngo kinindo kinanira kigobe kibenga ndavuga ati natwe wo mu kirama kubera iki abo mu kirama tuzibigaza turabaramutsa peace mwese mu kinama biriko biza kwini muranga mukije ujya mu kamera baranje n'umunyakinama ndaje n'umunyakinama kana abanyakinama tunamarimu biriko biza kwini poem dasa kinama kunama ni kunuze nanzi ni verb ka comment biriko uravyumva biriko biza rero kwini poem idasanzwe nuko Dalabit December umwaka December na Dalabit oya ni vya bindi wazumva ngo à gauche à droite kumbi ni droite biriko biza kwini poem idasanzwe muraje muriko murakora abarundi babitege ko imigambi yahe babitege kwiki muri kazoza ka hafi umva quality music cari cyambere kandi ntizosubira guteba ico twaragisabiye imbabazi nakana kabahaye ndasabye imbabazi ntizosubira guteba urumva ego vraiment ibintu vy'amakalite cyane cyane niki naco ni ku asha music zitandukanye vraiment zitandukanye ibintu style zitandukanye ku madomene yose vraiment en tout cas ama feelings yose muzo experiment mu ndirimbo zitandukanye yose harimo na featuring ya Jeba Mpaye JG murabona crazy peace wadi usezere ako kantu kaguma masheri guma kogo muragashaka let's go. I just wanna see your face in the morning. Give me love right now. Come kiss me right when I'm yawning. How you taste so good, oh mama. No lie, I've been wanting this my whole life. It's often a good time when we know I. My sherry kumako, murukundo kumamo. Yeah. She moves like commando, follow you like commando. Let's go. Queen Poemu reka nabashimire ariko shime vyiva mutima December ndagushimire sana bro wakoze cyane kuza kumukubita nizere kuri kirigiye nitwa guhamagara zose Darabit Frambo beat jendi Frambo beat rawo Darabit bro wakoze sana na wakoze muta yari take cyane je nome waho kurarenze man kindi gihe nizere ko nitwa bahamagara muzo twita producer kandi ego afara kuza murayivuga ibintu bitabere kuri kamera reka nabashimire ndabashimire bose mwavye muri mu murabana natwe gutambarira mugaza mbese biranagwaza ariko mukabona mutora warukundo kuri big radio just like Kendrick for Boris like black man should black menu camera witumusaza mukababana indiribiza byose byo kumufuko no kumubiri kuko byose birabaza babira ati bye bye ciao hasta la vista ushula